Ado Josan Ponies. You already know. Ate, 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 ate. And the mic, the machine. Reach. Hey, hey, BIBARYAHE. Hey, hey, BIBARYAHE. Ado Josan Bondis, yeah, BIBARYAHE, BIBARYAHE, BIBARYAHE. Ni Ado Josan mu ndirimbo yiwe yise BIBARYAHE. Ndagarutse nitwa Jerome Hakizimana, uzonsanga neza na neza kuri radio television Isanganiro. Ni naco gituma niyita Jerome Hakizimana Isanganiro, kugira ngo ntibikugore ukuntora mu gihe wowe ushaka kundondera aha canke hariya ku mbuga ngurukana bumenyi. Ndagarutse rero kugira ngo dusangire igikorwa gishasha giheruka kuja habona kandi gitovye kimeze neza c'abasore babiri. Ni Ado Josan afashijwe n'uwitwa Double J once again Bad Boy Killer, indirimbo bise BIBARYAHE, BIBARYAHE. N'umwihwezo niza Analyse zanje nkuko vyama uno musi rero nkaba nabonye ko iyi ndirimbo itokwijana uku. Ni indirimbo inyuma y'indwi imwe gusa baduhereje audio gushika kuri no mwanya tuvugana imaze kurabwa n'ibihumbi birenga 17. So kuyiraba mbere no kuyumviriza kuko ni audio. Rero ndaho baraduhereje video yayo. Ni nyuma yo guhaturira mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa gatandatu w'indwi iheze, aho babiciye bigacika. Ado Josan ku giteramo yateguye aho yashigikiwe n'abaririmbyi batandukanye, ariko kuri affiche twarabonye ko abategeza guperforminga harimo uwitwa Kiriku Akili ndetse na Double J once again. Twarabonye rero kuri stage uwitwa MT number 1 yarahashitse nawe nyira performinga biraba neza. Umuririmvyikazi yitwa nde Estanisha nawe nyene arahashika, arahaca, arahaturira bigenda neza. Double J once again ari kumwe na Kiriku Akili bamaze kuja hamwe rero na Ado Josan. Hoho bacha barabica biracika abantu barasara. Wow, it was a very fine. It was a fire with Double J and the Kiriku Akili pamoja na Double J once again. Nuko rero baraduhereje video iyo ndirimbo BIBARYAHE. Ndayihweje ndayumvirije nsanga sinogenda taco ndayivuzeko, na cyane kugira ngo mfashe uyu cankuriya abatashoboye kuyitahura neza mu buryo bwihariye. Imbere yuko rero ninjira mu mwihwezo nyezina, reka ndagushimire wowe wamaze gufyonda subscribe canke sabone kugira ngo wiyunge no mu muryango ntuze uracikwa nabishasha ngenda ndabahereza. Ariko kandi nkaca nsaba nawe utarabikora kugira ngo wiyunge ntusigare inyuma, uzuraronka bishasha mu muziki w'u Burundi, na cyane ko muzi yuko ari vyo ahanini nama ndiko ndabahereza kuri ino YouTube channel. Indirimbo BIBARYAHE ni indirimbo isa neza cyane, indirimbo ivuga ku buzima bw'abantu muri rusange, simvuza abarundi gusa kuko n'amahanga yose nuko bimeze. Bavuga ko nahindutse kuva ndosa amahera, singishaka nuko dusangira, naramama hendo n'ubundagara. Bingeza ahantu reka ndabibabwira, ndabiyamye ntimuze musubi, kama nakula jasho yangu mbona munapiga kelele. BIBARYAHE. Nibaza ko atanumwe atarumva amajambo avugwa canke imyibutsa icigwa canke ama dicton zivugwa hirya no hino zikoreshwa bavuga bati que tu sois ange ou diable, le monde aura toujours à dire. Mu Giswahili baranavuga bati pilipili usizo zira za kwashiani. Mu Kirundi naho twovuga tuti mbega gashaho woba gute, wokora gute, wokwitwara gute kugira ngo isi canke amahanga ntagire ica kuvugako.
ico uzokora cyose uko uzoba uri kose abantu bazama bafise ico bakuvugako. Ni muri iyo ntumbero rero Josan ashobora kuba yarazanye ico ciyumvira akagicisha kuri mugenzi we Double J once again, hanyuma bakadukorera agasongo kameze neza bise bibaryahe. Bikujyahe pilipili usizo ziraza kwashani ko nimba ari jewe ndiko ndabaca muri ibi na biriya, mugabo we akaba ari we uri kuratera induru ukuna kuriya umvuga nabi mu nzira yiniriya, wewe biba byakuriye hehe? Ico kibazo kiragoye kwishura, ariko twovyita nature nakame, niko bimeze kandi niko bizama. Igikuru nuko uri kurabicamwo umenya ukametriza ukazirikana yuko ivyo uburimwo byose ico uri kurakora cyose abantu baguma bafise ico babivugako, na cyane cyane yuko uratera imbere amajambo, umunwa, insaku, ibivuga kuri wewe biba byinshi. Aho rero bigasaba ko wewe uba uri kurabivugwa ko umenya ingene uhagarara magabo kugira ngo ntibiguce intege, ntibigusubize inyuma, ntibigutirimutse, kuko uravye nabi ushobora no guca uheba ivyo wari urimwo ugasubira inyuma ukabivamwo wibaza ngo ivyo bariko baravuga nivyo bifise ifatiro canke ihangiro canke ishimikiro. Nuko rero nshuti nawe mukunzi, urumva ko namaze kwinjira indani mu ndirimbo. Aho rero ako kantu gafatanye n'aka Josan avuga ati muvuga ngo kuva ndonsa amahera ubuzima bwarahindutse, kwamamara kwanteye kugara. Ati none gahemwe kuva aho mwabivugiye nararushe ndabiyamye, ntimuze musubire bingeza ahantu. Nukuri umviriza bingeza ahantu reka ndabibabwira, ndabiyamye ntimuze musubire, kama nakula jasho yangu mbona munapiga kelele, bibaryahe. Nuko rero turagiye ku gice cha Double J once again Bad Boy Killer, aho tangura akubita mu Giswahili avuga ati Nili changu ni changu na kila navyotaka, wasaba na memu machungu, haki ya Mungu nivyo ubashaka. Ngo umfise mu diaspora ngo niwe yamandungikira, ngo ariko ndasisagura, ngo mukunwa sinigerera, ngo hari ibintu dufata bituma tumedita. Ugiye kubyumviriza neza wogira ati uyu mutipe noneho wow abivuze byose, mbega yiraba ko akarorero, mbega afatira kuri bagenzi we, mbega arabira mu kibano ingene inyifato ya benshi imeze. Nivyo byose bigiye hamwe uca ubona yuko ari wa muririmbyi Double J once again asanzwe aririmba ubuzima abanyagihugu babayemwo, na cyane mu gihe ivyo bintu biba bigezwemwo canke biba bigezweho, canke ugasanga abandi baravyirangiza ntibagomba kwivuga ko we agaca fata mikro akaja muri studio akaririmba. Muravyibuka mu ndirimbo yiwe yise Nopfa, n'ibintu byari bisaze gose muri kijya gihe, aho ugwaruka rutari ruke wasanga gwishinga ibyo biramutwe n'ibindi. Simvuze ko byarangiye, ariko indirimbo irafise ico yafashije mu ihinduka. Yarakobise indirimbo Mafaranga, indirimbo nayo nyene ivuga ubuzima bw'ico gihe bw'ubu bijanye nuko akanoti kagoye cyane, umenga ahubwo gasigaye gafise amaso n'amatwi ko kumviriza uri ko aragashakisha, hanyuma agakaca kagikorosi. Aho mvuze nzoduka hoho nibindi erega nibisusu hajya ntibyakorotse ivuye mu kirere. Bishobora ko yari yarumvise abantu benshi cyane iyo bariko baragira appreciation bagomba gushima uyu canke uriya, bahakwa guhagarara cyane canke bagahagarara cyane hanini kuri ivyo bisusu. Nzoduga yoyo ntaco mvuze, nzoduga ni indirimbo yakoze ku mutima abantu batari bake. Nuko rero Double J arinjiye ati muravuga ngo ndumuhungu ndimonora, bibajya hehe, shokora n'ibindi mbere kujya ndafotora, wow n'ibindi byinshi cyane. Reka ndaguhakanya gatoya kandi usubire ubyumvirize. Ndumuhungu ndimonora, mbere yo kujya ndafotora, ngo nta muhungu ajya shokora.
mbega none ni kubera iki izo inspiration kwa Double J? Ikibazo ndakikubajije we nshuti nawe mukunzi uri kurakurikira ino video, kubera iki izo inspiration nk'izo zose kwa Double J akoresha strategy izihe? Tugarutse muri ino ndirimbo nyene bibajya hehe, kubera iki kwa Double J? Benshi nabo bakavuga bati umwe yagerageje kuririmba ivy'uwundi, aho Josan yaririmba gutya agomba kuvuga kumbure kuri party yande ya Double J once again. Sheri wanje ngwaranchitinga Goni yigera postinga Gona teinda nararongora Kubona nkunda kuborekwa Gona rakiditwe hamandagwa. Hanyuma Double J nawe karirimba ibya Josan kugira ngo baze barahisha ntimwumve yuko umwe wese yagera avuga ibyiwe. Umuhungu ndi monora mbere yo kugenda fotora nta muhungu ajya shokola umva ivana n'ingene baba baripangiye indirimbo uburenganzira bwabo, ariko igikuru nuko ivyiyumviro birimwe bimeze neza cyane bihanura ngo ndaboregwa ngo nizuba wanguriye none si jewe nyene bikujya hehe kijijwe hanyuma ndagwa n'ibindi byinshi. Ariko nshuti nawe mukunzi urumva ino ndirimbo n'indirimbo imeze neza cyane itambika, ariko rero iyo hageze hariya kumera baca baduhindurira aka melody, bakaduhindurira beat ikaca igenda irimo ibirungo gose. N'indirimbo itanga urumengije buke buke ariko ikarangira yashushe cyane iryoshe yashizemo ibirungo ku buryo utaba wifuza yuko yorangira canke yohera. Kubona niriri vyanasha kuba nifitiye imigisha kuba ndirimba hagasha ayo Sheri wanje ngwaranchitinga Goni yigera postinga Gona teinda nararongora. Bamwe bati kubera iki iyi beat uyu mudiho bagenda guhereza ko batawutanguranye ku ntango kugira ngo dutangurire mu mudundo mu munezero twumva twoba kwiti nyene tugatamba bikaryoha bikagenda neza. Bivana na arrangement umwe wese nyene aba yifuje gutunganya igikorwa ciwe. Reka dushimire Double J once again cyane Josan umwe wa diaspora b'abaririmbyi basanzwe barangurira imirimo yabo mu bihugu byo hanze ariko badaheba kuririmba, kandi buri gihe nawe nyene iyaje abatuzaniye ikintu gishasha kandi kimeze neza. Ubuho mwumvise ko bakoze na show kuri uyu wa gatandatu uheze mu ntara ya Ngozi, aho babiciye bigacika bashigikiwe na Kiriku Akili. Abo twabonye bagaragara kuri stage hariho Estanish, hariho kandi na MT number 1, bose bakaba baragaragaye kandi bikabyabaye ibintu bimeze neza. Josan big up sana, ubandanye muri iyo nzira, ubandanye duha ibintu vy'amavuta. Turi kumwe namwe nije ko Yakizimana isanganiro nkuko vyama ndababwira nti mwarahezagiwe n'Imana, mukomeze kubandanya mufata mu mugongo. Nta kindi cyanzanye ngaha atarugira ngo dusabikanye ibi nabiriya cyane byo muri entertainment mu muziki hanini. Warakoze kugira subscribe usabone, hanyuma utarabikora nakajyo kawe kugira ngo ntuzuracikwa nabishasha hanje. Ndabasize ndababwira nti tubandeye dushigikira ibikorwa by'abaririmbyi bacu, niyo ntererano kugira ngo iraciriritse ariko ikomeye cyane izotuma n'abanyamahanga bababona, kuko tuzoba twaba pushinze twabashize hejuru tukabamenyekanisha biciye mu kubakurikirana, mu kugira commentaires, mu gusangiza ibikorwa byabo hirya no hino kugira ngo tubamamaze. Murabona neza ko baserukira igihugu cy'u Burundi iyo basohotse hanze bikaba iteka ku Burundi. Nuko rero mwandanye mugira ibihe byiza. Bye bye, pamoja sana, bless up. Umuhungu ndi monora mbere yo kugenda fotora nta muhungu ajya shokola Kubona nkunda kuborekwa Gona rakiditwe hamandagwa.